ivyo abazungu badukuyeko baduhereza ivyabo hama mu nyuma baratureka badusigiye ivyabo muri twe. Rero ubu rero harageze yuko twikukira tumenye ivyacu n'ivyahe, hama ivyo vyacu twobara navyo gute. Hari za kakama n'ikigwa, za dameje nk'amaconco, kubera iki tubivuga, mbega iyi ndahiro ikorwa kubera igikorwa ryari. Moi je dirais ufite kuno kwezi kwindwi mu kwezi ko kwikukira, ukwezi ko kwikukira rero Uburundi bwasubijwe bwasubijwe hoba hariho umukobwa yoba kigira indahiro mu rwego rwo kizira mu mico n'akaranga, ni kugira ngo uno munsi ukavuka haba muri Burunga canke Bujumbura umenye mbega kera ivyo kurya vyategurwa iwacu n'ivyari. C'est valeur culturelle mu mbari mu mvugo y'igifaransa, peut-être ino festival izohera ubwo bujambo bwose bwaheze. Niko bimeze, nuko biri vyaratwinjiyemo, festival izohera vyaheze. Nuko nyene biri mabuye tuzova umva hazogeza ki 30 tuzi festival cyo mu Kirundi. Aho uvuga ati mbega intore kera zambara gute, mbega kwivuga amazina biratandukanye n'ibindi bigenda bitandukanye. Amafiru ikiremve nuko nyene inyama y'ikindi. Ni kugira uno munsi dushobore kumenya imvutano mu bisanzwe bavuta gute, iryari bambara imvutano, iryari abagabo bambaye imbega, twese tugomba twicare twige, sivyo? N'umushingantahe Nabire Bino yari igiciro cyo gushyigikira ahanini kurwaruka amataha yabo, agatanguza igikorwa kijanye no gufata amasanamu hamwe no kuyariza, kuvuga muri ino amasezerano atandukanye hariho serivisi ya live streaming, turinda ibintu twagiraho. Si ibyo gusa, turafata amaclip video, turakora amadocumentaire, turakora amaevenema yose ajyanye n'ibintu bijyanye no gufata amasanamu. Rero kino gikorwa kimaze imyaka 5 kiriko kirakoreka mu gihugu cyacu, akaba ari igikorwa kimaze gufasha abatari bake, haba mu mpano z'urwaruka, kuko mu ntango twarakoranye n'abaririmbyi batari bake ba gospel tubashigikira kugira ngo ingabire zabo zizamuke, aho twakoreye indirimbo zitari nke muri gospel. Hanyuma si ibyo gusa, bamaze gukora mu maevenema atandukanye, harimo evenema ya BBN, evenema ya Idumu, gukora mu maevenema atandukanye harimo za Dudu, mu maconcert, bamaze gukora mu maconference atandukanye, bamaze gukora n'amashami atari make. Kuva muri iyo myaka 5 yose turiko turakora ibikorwa ibikorwa turabirembeje, tumaze gukora n'abatari bake twabiguze. Hanyuma nubwo tumaze gukora n'abatari bake, twasanze benshi bashyira imbere ibijyanye n'imyidagaduro mu buryo bw'imoderne, bakibagira akaranga kacu. Mu maevenema atandukanye twagiye turakora cyangwa twagiye turajamwo, twasanga umengo akaranga asa nkaho umengo bakigeje inyuma. Rero niho haje iciyumviro c'ukuntu twoshigikira imico y'Uburundi, cyane ko ari isoko ry'iterambere n'umurage twaragwe n'abasogokuruza. Tubona yuko ari vyiza kubera benshi bariko baribagira akaranga, bariko baribagira iyo abarundi twavuye, imibereho y'abarundi bo hambere, kandi arico kintu gituma Uburundi bwisa bukaba rinini. Rero twebwe umutwaro wa muri twebwe twumvira ukuntu ko bizana kandi kugira ngo urwaruka rutari ruke rusubire kandi rutahure y'Uburundi bwavuye, aho Uburundi buriko bugeze naho buriko buraja. Rero iyi festival navuga n'akaryo keza kugira ngo mwebwe nk'abamenyesha amakuru, abarundi ba none, kuvuga urwaruka rushasha rutahure umuco wacu, aho abarundi twavuye, ukuntu abarundi twabaho, twari tubayeho, ukuntu abarundi bafungura, ukuntu abarundi bambara, umuco w'Uburundi. Niba bavuze ingoma ziri hehe, niba bavuze imbyino kanaka intore kuzisanga hehe. Ivyo rero nivyo vyatumye tuja hamwe nka team ya Nox yumvira ico cyumviro cyo gutanguza iyi festival, dukoranye n'ubushikiranganji bwa jeunesse
hamwe n'ubushikiranganji bwa commerce. Murakoze. Reka tubandanirize rero kuri wagize imbono azora umukozi wa Linux, kuko imbono iyo atayishikiriza abayobozi biwe ngo bayakoze mwoyibonye. Rero dusabe nyakubahwa Bonokoje nawe bica kuze kuri ide iyo témoignage ingene bacibwira na direction générale ya Linux kiratembera. Uyu munsi turi iteka nangere kumenyesha ku mugaragaro umugambi udasanzwe twise isoko ry'umuco nyamazuru Source of Culture Festival. Umugambi uteguwe kugira usubize imico n'akaranga by'u Burundi, wongere utere intege urwaruka rwacu kumenya no gukunda ibyo twarazwe n'abasogokuru. Iyi serukiramuco canke Source of Culture Festival ni ihuriro ry'umuco n'akaranga ryateguwe kugira ryerekane ubwiza bw'akaranga k'u Burundi biciye mu mbyino, indirimbo z'ikirundi, intambo, ingoma z'akaranga, impundu z'ikirundi, imfungurwa n'ibinyobwa bya kera, ibikorwa by'ubukorikori n'ubuhinga. Uyu si umunsi wo kwinezeza gusa, ni igihe n'umwanya nyawo kunoganza akaranga k'u Burundi kugira ngo kubahirizwe n'ab'iki gihe hamwe n'abazokurikira. Tumaze kwihweza tukabona yuko uko imyaka igenda irarenga, hari ibintu byinshi bigize akaranga kacu bigenda biratituka bikibagirwa, cyane cyane mu rwaruka rwacu. Uko abarundi ba kera bari babayeho, ibyo bafungura, uko bambara, imbyino, hari n'imigenzo myinshi iriko iratituka. N'ishirahamwe rero rikora mu bijanye n'amasanamu, itumanaho no kuvuga inkuru zifise akamaro no kumenyekanisha ibikorwa abantu bakora bicishije ku mbuga ngurukanabumenyi zacu. Twabonye dufise uruhara rwo gukora urubuga rwo gusubiza agateka akaranga kacu. Iri serukiramuco ryitiriwe isoko ry'akaranga ni intererano yacu mu kurinda no gukomeza akaranga k'u Burundi. Iri serukiramuco ryagenewe abarundi bose n'abanyamahanga, turabatumiye kuza turaba imico n'akaranga kacu. Naho gukunda Burundi kandi wishimira akaranga kako, iri serukiramuco ni kwawe. Ikindi rero cacu ni guhindura iri serukiramuco ribe ihuriro rikomeye kandi ryubahitse ry'akaranga mu Burundi. Turifuza kubona Burundi bumenyekana n'igihugu gifise umuco ukomeye, mwiza kandi ushimishije, ushobora gukundwa n'abawubamwo bose. Turashaka iyi festivale canke iri serukiramuco bizobe ikimenyetso c'ubwibone bw'abarundi ku karanga kabo. Intumbero yacu ni ugushiraho urubuga rurama rwo guteza imbere umuco, gufasha abahinga n'abanyamwuga b'akaranga no gukomeza urukundo rw'igihugu biciye ku karanga kacu. Banyicubahiro muri hano, akaranga kacu si ikintu twaronse gusa ngo tugumane naco, ni ikintu dutegerezwa gukingira, gukunda no gusigasira abazodukomokako. Iri serukiramuco ubutumire ku barundi bose bwo gusubira kuvyibura imico n'akaranga no kwerekana igituma igihugu cacu kidasanzwe. Twese hamwe dusigasire akaranga kacu, twese hamwe twubake ubwibone bwacu, twese hamwe tube isoko y'umuco cyane. Banyakubahwa muserukira ubushikiranganji bwo guharuka, ukaba n'umuyobozi mukuru ajejwe iby'imico. Banyakubahwa muserukira ubuyobozi bukuru bw'abakerarugendo, bamenyeshamakuru namwe batumire b'iteka, baramukije amahoro y'Imana. Nk'uko mugiye kumva intumbero ya kino gikorwa, uko byashyikirijwe n'abashoboye kugira ino mbono,
bavuga neza yuko mbanje kwanza gukenguruka kuba nka Linux Music Company yarashoboye kutwumvira ko kugira tube novuga nk'umuyobozi ajeje kino gikorwa ahagarariye kino gikorwa. Linux Music Company yari ifise imbono n'umunsi biraryoshe yuko ibyacu biriko bigenda bitugaruka ko tugenda tubyitunganyiriza. Linux Music Company nk'uko bagiye barayivuga nishirahamwe ryaje ngaho kugira rishobore gusahiriza mu bibazo urwaruka ruba rufise mu kubaronsa ubuzi mu gutandukanye bivanye n'ingabire zabo. Hama kuba barashoboye kwiyumvira ati reka dushobore gukora no mu kuduza imico y'ikirundi, dushobore nayone kuyishira mu butunzi kama dufise. Hama bagaca batuyumvira ko nk'abantu basanzwe bafise uburambe muri ibi nka biriya, bavuga yuko ari ibintu cyane byo gukenguruka. Hama je mpari nka event manager n'uhagarariye bino bintu, ahanini mvuga ingene iki gikorwa ingene gitunganije. Ni igikorwa cyo guha inguvu imico n'akaranga. Ni igikorwa novuga neza yuko kigabuye mu mice bishika nko kuri 2 canke 3, aho hari umuco muniniya usanga ari mwebwe bamenyesha amakuru ko ni mwebwe muza guha agaciro iby'agaciro. Abarundi hari ukuntu twakuwe mu muco gato, usanga ubutunzi dufise atagaciro tubuha, ugasanga imico yacu aribwo butunzi n'abanyamahanga boza. Ariyo mpamvu mubona kino gikorwa twagerageje turasaba yuko mu bafatanyabikorwa ho bamwe ubushikiranganji bw'ubudandaji hakabamwe n'ubushikiranganji n'imico, kubera dukeneye yuko aka gaciro dufise ku mico yacu ariko kotuma natwebwe tubona yuko muri yambona kazoza 2040 natwebwe nk'abantu turi muri ico gisata kugira icyo duterereye mu terambere ry'igihugu. Niyo mpamvu rero umuco munini yamwe nk'abamenyesha amakuru kuko mwebwe nimwe muha agaciro inkuru. Niyo mpamvu tuba twabahamagaye kugira muze kudushigikira mu guha agaciro icyo kintu umengo usanga abantu benshi batazi yuko ari ibintu by'agaciro bikomeye cyane bishobora no kwinjiriza bavuga mu gasanduku ka leta uburyo butari buke. Rero novuga neza yuko uko iyi festival iteguwe uno munsi tuvuga yuko twimuritse. Uno munsi mu byo bita lancement officiel, bisigura yuko iyi festival itanguye uno munsi. Mu gutangura mugabo festival hazoba nuko izomurikwa. Ni festival izomara iminsi 3. Festival nyezira bijya bita exposition izobera kuri stade Intwari ku itariki 30 gushika itariki 1. Ni festival izomara iminsi 3 mugabo bisaba yuko muri kino gihe tugomba kubana na mwebwe kugira abarundi bose mu ntara zose ko ari 5 zigize igihugu cyacu dushobore guhereza agaciro ubutunzi kama bafise. Uko rero biteguye nuko burya buri ntara irafise ubutunzi ifise, ari nayo mpamvu mu gutegura mu strategy tugomba kuzokoresha muri ino festival, ariko bisaba yuko tuzogenda duhereza agaciro buri ntara tugerageza kurondera ubutunzi cyane n'imico n'akaranga biriyo. Hari aho tuvuga ati yuko uwo muco munini ari duhera ubu bisaba yuko twabana na mwebwe cyane kugira abarundi bamenye agaciro k'ubutunzi kama bafise. Byo muri ibyo tuzogira harimo intambo, harimo imbyino, harimo imigani. Burya imigani n'ubutunzi bukomeye cyane. Harimo ifungurwa byacu. Haraba ibyo inkomoko yacu ko iri sabukuru giswe source de la culture, isoko ni isoko. Mugabo iryo soko tuba turifise isoko ari gihe kaba ari gato hagenda karakura.
hari agaciro usanga uno musi karakuze dufise mugabo tutazi isoko ryako. Niyo mpamvu urumva uno musi dufise aho twavuye, aho turi naho twifuza kuja, kuko ni ka gaciro ivyo aho twavuye tugarada agaciro kaho, aho turi twaranforce ku buryo hadutwara ahantu heza hanini tugarada amavaleur yacu. Ikindi naco nyamukuru cyatumye ino festival tuvuga tuti reka dukorane namwe, murabona neza yuko mino minsi amazi iminsi so tukumbuga ngurukana bumenyi usanga hari ibintu benshi bavuga bati hari ibintu bihonyanga imico imigenzo y'ikirundi. Bavuze yuko ati mwino festival twifuza yuko twohindura urupapuro, kuki tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi na zone abantu bakazitaho. Niyo mpamvu urumva tuba twabahamagaye ngaha, kuko namba ibindi bihugu no musi bigendegwa nukubera bashoboye guhereza agaciro ibyabo. Namba no musi abarundi bashobora kuva ngaha, twarabonye muri Mbyikiriku yagiye muri hari aba mu Islam, ni kubera iyo ni culture religieuse yarahawe inguvu abisilamu ba, ku buryo n'umusilamu yumva yuko ati kuki nanje ntogendayo. Rero turafise natwe bw'ubutunzi kama bwotuma n'umurundi wese ahari avuga ati nanje ndifuza kugendana hajya ahantu. Rero biraryoshe rero uno munsi bamwe novuga basanzwe bakora amakuru atandukanye baposta ibintu bitandukanye, ndazi menshi no ngaha barahari bavuga bati tukeneye kubimura. Rero mu kubimura ubereka akamaro k'ivyo bintu. Niyo mpamvu umuco ngaha urahari n'ubudandaji ngaha burahari, bose bari ngaha. Uno munsi rero dukeneye yuko muri kino gikorwa sutu mu kukimenyekanisha twifuza yuko abo basanzwe bakoresha imbuga cyane abanyene basanzwe ubona bacigwa imanza zitandukanye, uno munsi rero ni umwanya mwiza wuko bavyomenya agaciro k'imico bafise kandi bamenye n'agaciro k'ingene iyo mico ishobora kudandazwa. Rero ndibaza ico ahanini ico je mpagarariye nka event manager, nkaba ndi kumwe na equipe itandukanye y'abantu turi kumwe muri kino gikorwa, ari nabone bazodufasha, ari namwebwe kandi namwebwe nyene mukaba mugira muri umwe mu muce wabo turi kumwe. Murakoze. Festival nkuko mwavyumvise imbere yayo naho twifuza gushika, ni kugira ngo no munsi hoba hariho umukobwa yubakibwirindahiro yumve gukizira mu bico n'akaranga, ni kugira ngo no munsi ukavuka haba muri Burunga canke mu Bujumbura umenye mbega kera byo burya byateguwe iwacu n'ivyari, ni kugira no munsi dushobore kumenya imbutano mu bisanzwe bavuta gute, iryari bambara imbutano, iryari abagabo bambara imbega, ni hehe bazambara, ni gute bazambara, ni kugira no munsi tumenye imyambaro itandukanye, aho uvuga ati mbega intore kera zambara gute, mbega kwivuga amazina biratandukanye n'ibindi bigenda bitandukanye. Aho twabonye ko benshi muri twebwe dufise turumva tuvuze poeme birasanzwe, tuvuze marketing birasanzwe, ariko benshi nabonye mutangaye mvuze kwidandaza iyo marketing mu Kirundi. Nivyo byose kugira ngo dutange umuco, kuko ngo ubutayakaranga abagize iki abatayibanga, kandi ngo utamenye iyabo unamenye iyacu. Rero ni akaryo keza cane bavuga ku mashirahamwe atandukanye asanzwe afise ibikorwa byabo hano mu gihugu, berekane ko nabo bashigikiye akaranga, berekane ko nabo bashigikiye ico umurundi ari, kubera iyo tuvuze akaranga bitwereka vy'ukuri mbega umurundi ninde, umurundi niki. Rero nohamagarira amashirahamwe atandukanye yifuza kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Ego cane ibikorwa bizomara imisi 3 ari nka exposition, ariko imbere yavyo hazokorwa ibindi bikorwa bizomara igihe kirekire hagati mu gihugu, turi kumwe na bamwe batandukanye mu basanzwe bamenyereye, babamenyesha amakuru, abaririmbyi, babasanzwe bakoresha imbuga ngurukanabumenyi. Turiko turazunguruka igihugu cacu twerekana izo ntambo aho zava, kugira ngo dushobore kumenya isoko vy'ukuri. Rero amashirahamwe atandukanye ni ka karyo, kuko yashirahamwe ryawe ushobora kuduha umupira wawe tukawambara kandi tuzowambara ku buntu, kugira ngo turiko turagenda, turiko turarya amafiru, turiko turasomera twambaye umupira wawe, umuntu niyabona turiko turasomera twambaye umupira wawe azomenya gusomera intara zivamwo uko bigenda, ukayongera amenye n'ishirahamwe ryawe. Rero n'umwanya mwiza cane wo kwifatikanya natwe muri kino gikorwa, kugira ngo ushigikire akaranga, ushigikire iterambere, ushigikire Burundi. Nera kamo kandi kubi mwebwe muri ngaha
ni ukuri buri ijwi ryacu kandi rishika kure ngo umuryango wacu utwugurura henshi hashoboka dushobore kudufasha gushikana no nkuru kure hashoboka kandi kuva uno munsi jewe ndahari barabizi ko nakura imvata naremewe kuvuga ntumberwa kuvuga muzompamagare ndababwire byimbitse igikorwa intumbero aho dukeneye gushika. Murakoze cyane. Ku izina yanjye Alexandre, ku izina ry'umuyobozi mukuru Naseruki, ndashaka kubanza gushima kandi nashimye abateguye evenema. Ni igikorwa gikomeye ku gihugu cyacu cy'Uburundi. Nk'uko mubizi mwese dufite intumbero imbono kazoza igihugu cyifashe kiramenyeka mu 2020 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ibi birimo mu kugira ngo dushike kuri iyo mbono, guha agaciro ibyo dufite, ibigatiro yacu, imico yacu, intambo zacu, ibibanza by'irahiro zacu, ibyo birimo kugira ngo dushike kuri ya mbono kazoza dufite. Niyo mpamvu nshima cyane kandi twebwe nka direction turashyigikira abantu bose bafite ibyiyumviro nk'ibyo, turabatera intege. Ni ukuri mukomereze ngaho, ni ikintu gikomeye gifite ko ari abajene muri ko muragikora, birafite valeur parole. Twe tumenyereye tubyumva mu migani babatama ba kera bariko baratubwira imigani gastronomie ingaburo zacu, ibyo dufite ngaha mu Burundi nyene benshi barabirondera, ugasanga turiko tubirondera twaramaze gushika muri ya myaka ataco tugisanura umubiri. Bafite umubiri ukenera twa tundi nyene tumwe twita umengo ni ibya ruguru, nivyo dukeneye bw'umuntu. Ino myaka turimo nivyo dukeneye. Rero biranezeye cyane kubona ari abajene nkamwe mwaziyumviriye. Ni ukuri felicitations. Ikindi naco abajournaliste, ni ukuri imbuga zayo mbonera akazi keza ko kubabwira ibyo turaraba, ibyo dushira tuvuga ibintu byubaka, inkuru itaryoshe kumva ku gihugu, dushireho nyinshi zivuga ibyiza. Turabifise, dufise byinshi byo kuvuga byiza, turafise ibibanza vy'irahiro, turafise ahantu umuntu ashitse aruhuka, turafise hahandi umuntu agenda akicara agatuza agatekana akumva asubiye kuba wa wundi wa mbere. Turi ngaha i Bujumbura, tuba turushe kenshi. Vendredi n'umwanya mwiza, vendredi mushizeho umunsi ijoro mukavuga muti tugende ahantu ugiye ngaha turaruhuka. Tugiye mu kibira hariho ga forêt uricara ukaruhuka. Rero kuvuga za nkuru zitaryoshe kumva, za nkuru zitaryoshe ku Burundi, ni ukuri twigizeho gato tugwize amafoto meza ahayanisha ibyiza byacu. Ikindi naco ni uko mwashize imbere abajene, gukorera mu bajene cane. Ni ukuri naco ni ikintu c'akamaro rwose nashimye. Hamwe mutosubira inyuma vyoba ari sawa, mukomeje ku murindi mufise vyoba ari vyiza rwose. Hama ndasenye sinzi twavugane azoza hama tubivugane ko rwose hamwe n'idirection yacu azoza tubinonosore kuntu ino festival ipanze, hama byinshi tubisezeranire ngaho nyene. Nibaza yuko n'amadecision menshi azoba ari ubunini azobimenya rwose, ariko turi kumwe namwe, turabashyigikiye. Minister direction yacu turabashimiye cane. Murakoze. Nshaka kugarukira akaranga. Tukaba tuzi ko abakiri bato benshi baratwarwa cane, novuga ati n'ivyerekeye ubuhinga bwa none.
ugasanga ntibijukiye cane kumenya umuco kama, imico n'imigenzo myiza yamye iranga abarundi, ugasanga vyaribagiwe. Twinjiye cane novuga nti mw'iterambere rya none, urazi ko bavuga bati utakaranga ukaba utaye iranga ugatorana akaranga. Turifuza rero yuko abakiri bato bafata iya mbere mu gukwiragiza novuga nti iyo mico myiza yamye iranga abarundi. Twavuga kandi ko murazi ko kandi kahise kacu k'Uburundi kamye gatangwa novuga nti ku munwa, kuko n'abakuzi n'abakazi benshi uzosanga ari abantu bariko baragera mu zabukuru, bari novuga nti mu kwitaba ubumenyi, ugasanga byinshi mu vyagiye biraranga Uburundi bwacu hari ibizohava vyibagiranwa kubera ko ababizi benshi bari mu kwitaba Imana. Rero ni vyiza yuko urwaruka narwo nyene rufata iya mbere kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo patrimoine culturel immatériel abarundi dufise ko yosubira ikamenyekana, kugira ngo dushobore kugira novuga nti amasanamu canke ivyanditse vyayo, kubera ko yamye itangwa de bouche à oreille kuva kera. Mugabo turifuza yuko novuga nti amarchive yavyo tuyabika kugira ngo novuga ati ku rundi rwaruka ruzokwaruka mu myaka ntazi, bazoshobore kumenya ati mu Burundi kera vyari vyifashe uko. Rero nkabandanya ndabatera intege tuvuga tuti ubushikiranganji ntako butazogira kugira ngo bubatere intege bubashigikire muri iki gikorwa, kandi tukaguma tubitumira cane cane novuga nti abanyamyuga bacu ko bijukira kubandanya rero mukorera hamwe, kubera ko nyamwigendako baravuga ko nyamwigendako ntarimira impenshi, kandi bakavuga bati umutwe umwe wifasha gusara. Naho rero twifuza yuko novuga ati muri kazoza turiko turashika muri ya mbono kazoza, tubone nka kurya novuga nti ku vy'umupira w'amaguru bamaze kubona ko ibintu vyabo usanga bitonze, ukavuga ati ndi muri federation ya football, ndi muri federation ya tennis. Turifuza kubona rero na twebwe muri iki gisata cacu c'imico kama, tuvuge mu gisata c'abaririmvyi, tuvuga ati abaririmvyi baragiye hamwe barashinga ico bita federation y'abaririmvyi. Ukuri ko federation bigizwe novuga nti n'amashirahamwe canke amakoperative atandukanye. Turifuza ko twobona muri nyambono kazoza ico kintu carabayeho, kugira ngo tubone ko turiko turasenyera ku mugozi umwe. Turifuza kubona novuga nti no mu bindi bisata, yaba novuga nti abacapa, ababumba, novuga ati abo bantu bose boba bagira ico twokwita mu gifaransa vy'ama art plastique, tukabona ko bariko baraja hamwe, atari umuntu umwe agenda novuga ntagenda kwisabira, agenda nko gusaba sponsor, tukabona abasaba sponsor ari umugwi munini ugengwa n'amategeko. Vyodufasha cane kubera ko ugutuka atabutore dusanga ngo ni b'abanyatugenegene, bumva bavuga ni b'abanyatugenegene umenga ni ibintu bidafashe, umenga ni ibintu bigayitse. Naho rero tuvuga ati turifuza rero kubona ibi bisata bigize imico kama tubikomeje,
kimwe cyose kiba gifise ukungene gitunganije n'uwo dushobora kukibaza yoba aserukira abandi. Turizera ko mu myaka iza tuzobishikako, tukabandanya kandi rero dutumirira novuga nti abanyamyuga batandukanye kubandanya baza novuga nti kwiyandikisha. Rero turiko turagira ico bita twita mu gifaransa base de données, kuko turifuza kumenya mbe abaririmbyi bari muri iyi ntara, muri Bujumbura bangana gute, bakorera mu ntara ya Burunga, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Buhumuza, eka no mu ntara ya Butanyerera. Bavuga ati abariyo naba umuntu ushobora kumusanga ngaha. Turavyifuza cane gushika kuri ico kintu. Twaratanguye kandi tukabandanya dutumirira n'abandi novuga nti batariyandikisha muri ca gisata kiraba ivy'ama droit d'auteur kuja kwiyandikisha. Naho novuga nti bitaratangura kuja mu ngiro, amahera ariko aratozwa, none nihagera kuyagaburira novuga nti abanyamwuga bizogenda gute utiyandikishije udafise kode? Naho tubatumirira kugira ngo nivyatangura ivyo bitangure nawe urimo. Rero ndashobora kubashimira kuba bashoboye gutunganya ibisabukuru ry'umuco kugira ngo bamenyekanishe novuga nti kahise k'igihugu cacu. Rero nongera ndababwira ati ubushikiranganji bw'urwaruka, inkino n'imico kama tuzokwama hafi yanyu, ntaco muzodukenana. Ico dushoboye muzokibona, ico tudashoboye naho nyene muzoba mubibona. Mugabo turifuza ko twoguma novuga nti dufatanye mu nda, twunze umugozi umwe muri iri tunganya ry'iki gikorwa. Murakoze. Nababwiye yuko ari imico ibiri. Ava ijya exposition itariki 30 gushika itariki 1 bizobera hajya imbere ya stade Intwari, hajya nakunda kubera ama exposition hajya mu kaburimbo. Twese uko turi ngaha turwaruka hari ibyo dukeneye kumenya. Uvuga yuko uko turi twese tuba tugiye mu rugendo shuri. En fait ino festival ni shuri, twese tugomba twicare twige, sivyo? Impamvu twakoranye n'abo mu bushikiranganji bw'imico, burya mu bushikiranganji bw'imico barafise base de données y'ibyo twese tuba twifuza, surtout kuba murazi neza yuko mu ntunganyo nshasha bagiye hariho usanga hari ubuyobozi bujanye n'ivy'imico n'akaranga. N'ikindi naco muri equipe turi kumwe na n'ujejwe kurondeza ni Dingi Rugamba, asanzwe no muri shyirahamwe ry'abaririmbyi muri Antide Musicien. Burya ivyo dukeneye twebwe na experience n'imwe ntacyo tubiziko, natwebwe dukeneye kwiga. Niyo mpamvu nababwiye yuko hari ishusho dukeneye guhindura. Hariho abahinga abo nyene nyakubahwa umuyobozi w'umuco yavuze ati turafise abantu badufitiye ibanga, mugabo bariko barasaza, abandi bariko baragenda. Hari amabiblioteke ariko arasha. Rero twebwe turi ngaho kugira twandike, turi ngaho kugira twige kandi twongera twandika. Rero tuvuga neza yuko sike tuzobigisha natwe tuba turiko turiga, ahubwo namwebwe nk'amesha makuru muzodufasha kugeza kuri ico cigwa tugomba twigire hamwe. Ubu n'igihe novuga yuko ndagenda mu mishuri ndatanga ziraza kuba ziri en general ya byose. Rero tazahari ibindi aza kuzakongerako ibintu bimwe ngenda ndekeza kugira ngo mugende muratahura yuko ino festival ntigwashe kungirika abagwanyi. Si twebwe turi kumwe hamwe twese, kumwe n'imico iravuga turi kumwe twese birashoboka. Dushaka yuko iby'imico n'akaranga turi kumwe twese hamwe turaba neza yuko byoshoboka nyene, navyo ne bikaba nyene patrimoine nyene y'iwacu nyene komsa
bikaba ari ibintu nyine twebwe tuvuga tuti turishimira ariko tuba barundi burya buri muntu wese yishimira icari iyo azi neza c'est valeur culturelle mu mubare mu mvugo y'igifaransa peut-être ino festival zohera ubwo bujambo bwose bwaheze niko bimeze nuko biri byaratwingiyemo festival zohera byaheze nuko nyene biri mabuye tuzova umva hazogeza ki 30 tuzi festival cyari cyo mu Kirundi twese niko biri kajayo rero Muzenyi Afraniki yabaje ati bizobera ntihaje imbere ya stade Intwari umusha zose zirahari ntihaje imbere ya stade Intwari tuzokugara ibarabara kubyo n'uzorengana bakaje ariko harabiki hariko haraba umuco biraryoshe yuko no munsi bwa mbere haba ibindi mugabe ico gihe tugomba twidagadure tuninopore umuco w'ikirundi sivyo twese ntawe tuzi tunoza ngamwe ndababeshe mu muco w'ikirundi ndawuzi nanje ntawundi mugabo tugomba dufashanye ku buryo tugomba tumare ukwezi muri no minsi yose mpaka n'u Burundi igihe uzohera mpaka umva uno munsi n'intango yuko urungano rushasha ni nouveau départ tugize turatanguye turagiye n'urugendo rwo guhereza agaciro imico yacu aridi ati iyi sabukuru izobandanya ni igice cya mbere nyine izobandanya hama akabijya karimwo muri Burundi akabijya karimwo nako nyene novuga yuko muri no sabukuru tuzobona ibyo byari bihari mugabo nta gaciro twari kuko hariho uravye kera abatama abakera bararamba bivanye n'imfungurwa bafungura mugabo twebwe uno munsi umengo ibigezweho byose biratwona umuntu sinzi ko muri abibona meme n'amakuru muzorabe n'amacontent y'ubu twita mu mariske menshi zo biraba hariho ibintu ushobora kuvuga tuvyivuga nyene mugabo umuntu yagufyonda kugafyondeka kwa n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu hajya byatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye biga abantu n'umunsi basaza ubwenge bwayo bize kubera hariho ibyo basokuru bacu hariya byatubeshaho hariho ubuvuzi kama imiti kirundi izabuni ya leta ahantu bagiye bateye impuzenya imiti kama bavuza imiti kirundi mugabo twese ibyo byose umengo nivuza ibintu by'amashimi n'ibiki ugasanga nka malaria mu bundi ayigwaye hari ukuntu yaba traité hari ukuntu hari umubundi azi ingene yovurwa urumva akona akadodo special ibaze nka stand imiti kirundi imiti kama akona akabiga abantu bamenyereye ibi bigezweho bamenyereye ibigezweho bazi nka stand intete stand y'ibintu y'umutobe amafyiru ikiremve nuko nyine inyama y'ikindi ngabo yo novuga neza yuko hari umuntu yabajije ati none abo bantu bazoza nibu hariya nyene namba ari gutanyerera umuntu yakibajije ico kibazo amenye yuko ino festival nubya nyene niwe tuzana kuko namba uno munsi ofete kera hariho bijya nyene ico yarakunda kubivuga bijya bya exode rural hariho ibyo twahunga tujino sivyo mugabo by'agaciro tugenda turaboberana nga ubu rero tugomba rero natwe tuduge iyo bavuga ati tuduge ariko tugituma tuje kuzana rero ivyo bintu rero muri uno mwanya après ino lancement officiel tugomba tugenda mu mwanya rero kugera ku birondera ivyo bintu aho nyine tuzobakenera ko namwebwe kandi mubande kandi munavyerekana uko rero kuza kubirondera iyo biri nibyo bizo ayo mastendi nyene y'ivyo tuba twagiye kurondera ari zo ntambo ari umutsibo ari agasimbo ari ayo mafiru kuko bigenda kose birafise ayo mafiru ahantu usanga n'ubu nyene ari abantu bakiyatunganya sivyo umuntu ajyayo hari intambo z'abatwa hariya za Intwaro Mengo sivyo intore kumenya intore gute ingoma gute kumenya biraryoshe yuko en fait novuga yuko inyuma ya semaine diplomatique nibaza ko tugiye muri semaine culturelle moi culturelle ufite kuno kwezi kwindwi mu kwezi ko kwikukira ukwezi ko kwikukira rero uburundi bwasubijwe ibyago ivyo vyago rero bwasubijwe kuko twasubije n'ivyahereye reka rero ivyabwo voilà ivyabwo hari ivyo abazungu badukuyeko baduhereza ivyabo
hama mu nyuma baratureka badusigiye ivyabo muri twe. Rero ubu rero harageze yuko twikukira tumenye ivyacu n'ivyahe, hama ivyo vyacu twobana navyo gute ku buryo dushobora kugenda tujanye navyo no mu mbonakazoza. Ubwo dusanzwe dukoresha mbega ayo majambo yavuye he, yavugwa ryari, za kakama n'ikigwa, za dameje nk'amaconco, kubera iki tubivuga, mbega iyi ndahiro ikorwa kubera igikorwa ryari. Ibyo byose n'amajambo usanga dukoresha muga tutazi ico asigura. Tuzoduka, sinzi ko mwabibonye, ni isoko, tuzoja kw'isoko kuko twebwe ubwacu nk'uko mwabivuze biratubabaza iyo turiko turabona abasanzwe bafise ayo makuru Imana iriko irabahamagara nabo bakitaba, ugasanga ntituriko turamenya ibituranga. Ariko ibikorwa bikuru bikuru bizoba iminsi 3, muga turafise ukwezi kose kuva ku munsi wa mbere wo kuduga kuja gutora ayo makuru, wo kuduga kuja kumenya ku karanga, tukazojana na bamwe mu basanzwe bariko barakoresha imbuga ngurukanabumenyi, amazina yabo muzoyamenya mubona ivyo bikorwa biriko birakorwa, kugira ngo nabo bishikire aho bamenye uko kuri, hama baze bakubasangiza. Rero numvishura ati ego bijanye n'ururimi bizoba birimwo. Harundi yabajije aho izoba, ni iminsi 3 nkuko numvise festival izoba irimwo ibintu bikorwa 3 bikomakomeye. Igikorwa ca mbere kizoba kirimwo ni ihanishagurishwa, bizoba iyo minsi 3, aho hazoba hari ahantu hatandukanye hatwereka ivyacu tuzoba twagiye gukora ruguru, aho bazotwereka mbega kera mu buhiga bakoresha iki, mbega ikiremve n'iki, inyama y'ikindi n'iki. Aho hantu hazoba hari iryo hayanishagurishwa iyo minsi 3, ivyo bintu vyose bizoba bihari. Hazoba hariho n'intambo z'ikirundi, mbega iyo mvuze urwedengwe barutamba hehe, barutamba gute. Hazoba hariho aho novuga amastendi yerekana ivyo bintu vy'ukuri uko bikorwa n'aho babikorera. Hama hazoba hariho naho badandariza ivyo kurya kama, bavuze amafyiru. Hariho imvukira zo ngaho i Bujumbura usanga ntibazi ico arico amafyiru, bayabonye bavuga ngo nivyo kurya vy'abataxivero, badatahura ko ari ivyo kurya vy'iwacu. Mbega umukembe n'iki, uraribwa, ukarya n'abandi, wahereye hehe, waje gute. Ivyo byose n'ibitandukanye bizogenda turamenya. Mbega iyo bavuze gusomera kumengo ni inkuru, hari abantu baba bagisomera, ego cane barahari. Mbega ko baravuga yuko hariho abantu bashobora kuba bafungura ubugari n'ibiraya, birabaho, ego birabaho, ni bande, kubera iki babikora. Ivyo byose biri mu vyo tuzomenya. Uburundi ni bunini, tuvuga ngo gahugu kanje keza kugira tugasentarize, muga ni bunini kandi dufise akaranga kenshi. Hano abaje ati ni bande batumiwe, ego cane bose baratumiwe atawuvuyemwo, kugira ngo bashobore kumenya muri iyo minsi 3. Uretse iyo minsi 3, kuva ku munsi wa 3 w'indwiza muzobona ruguru bamwe tuzozana baje kuri iyo minsi 3 kugira ngo muvyibonere amaso mu yandi imbona nkubone. Muzoba muriko murabibona ku mbuga ngurukanabumenyi, twagiye kuraba abatamba intore, abatamba agasimbo n'abatamba izindi ntambo zitandukanye, twicaye turi kugira ngo turiko turafungura. Jewe ndiko ndiga ingene basya kera, ingene basirikura kera, canke uyundi muntu witwa umu influencer uwo ari we wese, tumenye imico n'akaranga.